twebwe nk'abigeme twategura mariage twekipa inzu umugabo muzobamwo kwishiramo utuntu twose dukenewe hanyuma nawe agategura binini intebe ibitanda urumva rero byasaba uburyo bwinshi byasaba ko byitegurira hakiri kare hari ibintu birinegura ku bakobwa bubu umukobwa akagira mariage imbere kugira mariage akarukariza umuhungu afise imodokari afise situation je nkeneye kubabaza ikintu kimwe iyo situation afise unushaka kuyigira kubera kurindira ko umuhungu azana situation wewe niko utoyigira mwize hamwe kubera ko udashaka kugira objectif kuvuga ngo mbwiriza kugira mariage ugategura mariage à l'avance hamikinira il faut pas faire la course au mariage mariage si juru heza amashuri yawe uyige neza kandi uyanonosore hanyuma uko wiga urondera ubuzima reka kwiga urekera tangura kuziganya duke duke ku buryo uzoshikira gatahe gashaka kugira ka business kazogutunga hanyuma tegura mariage hakiri kare dès que utanguye kuronka uburyo mu mafuko wawe personnel reka kurya amafaranga ngo muyamare mwa bakobwa reka kugwiza maquillage na parfum ni sakoshi n'impuzu kurusha uko gwiza ibyo urategura ubuzima bwawe tangura ugure nimba ukunda mu nzu hari micro-ondes bika amafaranga ku buryo ushikana micro-ondes uyibikaho genda uriyekipa progressivement urabe ko mu myaka nk'ine umugabo atazoshika asanga ufite situation nawe utobuhembwa amahera menshi jya ubiki konsoma ibiri normal lo minimum possible hariho gira competition hariho utuzimbutse ifate ruto hanyuma ugenda uraziganya yoha un temps de briller hamure kurondera abagabo bafise amafaranga na urayafise yarondere umugabo simana umugabo n'umuntu nkawe yari umujene nkawe yiga amashuri nkawe arondera ubuzima nkawe astragaringa nawe stragaringa arondera ubuzima hama muteranize hamwe akurondere ntumurondere ivyo birateza isoni abakobwa biratudegrada kandi biratubabaza birababaje biratera isoni birabakura kwisi ko akanovera